Sangwa kaze nshuti banywanyi bacu mwebwe mukurikirana ibiganiro n'amakuru tubatunganiriza kumbonesha kure Itohoza TV. Ndabahaye ikaze aho muherereye irya nino mu gihugu cy'u Burundi, abaherereye mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abaherereye mu makungu ya kure. Mwese ndabahaye kaze muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya 31 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024. Niba utarafyonda subscribe ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe, cyangwa se niba ukoresha ururimi rw'igifaransa handitse s'abonner. Fyonda ko ufyonde no ku kandi kantu kagakengere kari iruhande rw'iburyo kugira ngo uzajye ubasha kuronka notification uko inkuru yacu izagisoka, uzajye uba mu bambere babona amakuru ya Itohoza TV. Dore zimwe mu ngingo nkuru z'amakuru twabateguriye kuri iri genekerezo rya 31 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kwita kuri songoye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umuhari wa M23 umaze kwigamba ko wahitanye abasirikare barenga 20 b'igisirikare cy'u Burundi mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu nkengero z'umujyi wa Sake, ndetse n'amabombe yarashwe mu gace ka Mubambiro. Abasirikare b'u Burundi bakomeje gupfira mu butaka bwa Congo, ndetse abasirikare b'u Burundi banze kujya kurwana muri Congo nabo bakomeje gupfungwa, abandi bakagandagurwa nk'uko amasoko yacu arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Mu ntara ya Rumonge abasirikare barenga 120 b'igisirikare cy'u Burundi barafunzwe. Hari intwazangabo zigera kuri 3 nazo zatawe mu mvuto zagirizwa kugumura abasirikare b'u Burundi maze ngo bakanga kujya kurwana na M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu gihe mirwano irimo guca ibintu rero, General Evariste Ndayishimiye nawe akomeje kurungika abasirikare benshi b'u Burundi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri aya makuru yacu kandi turaza kugaruka ku munsi mukuru wa Pasika wizihijwe kuri iri genekerezo rya 31 Ntwarante n'abakristo irya nino ku isi. Ngaha mu gihugu cy'u Burundi, General Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe nabo ntabwo batanzwe. Ku mugoroba wo kwigenekerezo rya 30 byari ibirori bikomeye cyane ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. General Evariste Ndayishimiye yizihije izuka ry'umwami Yesu Kristo, ndetse yari ari kumwe n'abakristo bo mu ishengero rya Eklezia Katolika aho bizihije umunsi mukuru wa Pasika. Turaza kunyarukira irya nino mu gihugu cy'u Burundi turabire hamwe ukungene abakristo barimo kwizihiza uyu munsi mukuru wa Pasika. Muri aya makuru yacu kandi turaza kugaruka ku makuru ya Agathon. Ibintu bikomeje gukomerana cyane Agathon, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga ko ubutegetsi bwa Gitega burimo kwitegura guta mu mvuto uyu mugabo Agathon utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Agathon nawe yavuye mu gacerere avuga ko rwose adashobora guhunga, ndetse avuga ko yiyemeje guhangana n'ubutegetsi bwa Gitega burongowe n'umugambwe CNDD-FDD. Agathon avuga ko kuba baramwambuye umugambwe wiwe ari akagambane, ndetse n'ibyaha barimo baramuremenkanyiriza kugira ngo babe bamuta mu mvuto. Ibi byose rero n'andi makuru ntababwiye mu mfunyapfunyo turaza kubigaruka ko mu kanya gato cyane idonido. Ntucikwe ntujye kure, mu kanya gato cyane na makuru idonido. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo, ibintu birakomeye cyane ku basirikare b'u Burundi barimo kurwana mu buseruko bwa Congo. Imirwano irimo guca ibintu hagati y'umuhari wa M23 n'igisirikare cya FARDC. Abasirikare ba FARDC barimo gufashwa n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba SADC. Abasirikare b'u Burundi ku munsi w'ejo babonye agimbwa yaboneye ku mugezi. Umuhari wa M23 urimo kwigamba ko wishe abasirikare benshi b'u Burundi mu mirwano yabereye mu nkengero z'umujyi wa Sake, ndetse no mu bibombe byatewe mu gace ka Mubambiro.
Amakuru atugeraho aravuga ibitigiri by'abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba, ndetse hari abavuga ko barenga 30, abandi bakavuga 25, ariko kugeza ubu amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu, ndetse amakuru arimo kwemezwa na M23 aravuga ko abapfuye barenga 20, ndetse abandi benshi bakaba barafashwe matekwa n'inyeshyamba za M23. Ubutegetsi bw'u Burundi bwakoze ibishoboka byose ngo buganire na M23 barebe ko izi nyeshyamba za M23 zarekura abasirikare b'u Burundi zafashe matekwa, ariko kugeza ubu nta mfungwa n'imwe y'intambara y'abasirikare b'u Burundi yari yarekurwa n'aba barwanyi ba M23. Igihugu cy'u Burundi kirimo gufasha igisirikare cya Congo kurwanya umuhari wa M23, ndetse kuva iyi ntambara yo muri Congo yatangira abasirikare b'u Burundi bagiye bagwa ku rubuga rw'imirwano, abandi benshi bagakomereka. Mu gihugu cy'u Burundi benshi bakomeje kwibaza impamvu abaturage b'u Burundi barimo kujya gupfira ku butaka bwa Congo, kandi nta nyungu igihugu cy'u Burundi gifite muri iyi mirwano irimo kubera mu buseruko bwa Congo. Hari bamwe mu bihweza ivya politike bavuga ko ubutegetsi bwa Gitega bwaba bwarahawe amahera menshi n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo bemere kurungika abasirikare mu buseruko bwa Congo bajye gufasha FARDC kurwanya M23. Bamwe mu ntwazangabo z'u Burundi banze kujya kurwana muri Congo batawe mu mvuto, ndetse bamwe baborejwe akagufa. Hari amakuru dufite yemeza ko hari abasirikare bishwe mu ntara ya Rumonge ndetse na za Cibitoke kubera ko banze kujya kurwana mu buseruko bwa Congo, ndetse hari bamwe mu basirikare bagumutse bahita batabwa mu mvuto. Amakuru twamenye nuko mu ndwi iheze abasirikare barenga 130 bafungiwe mu ntara ya Rumonge kubera kwanga kujya kurwana mu buseruko bwa Congo. Amakuru kandi aravuga ko ubungubu igisirikare cy'u Burundi nacyo kirimo indyane zikomeye, kuko bamwe muri bakizigenza babona ko nta mpamvu yo kujya kurwana muri Congo, mu gihe Generali Prime Niyongabo ndetse na Generali Neva arongoye igihugu cy'u Burundi ngo baba barimo kuronka amamiliyoni menshi y'amadolari y'amanyamerika mu kurungika abasirikare benshi b'u Burundi bakajya gufasha FARDC kurwanya M23. Hari umwe mu ntwazangabo mu gihugu cy'u Burundi wabwiye umumenyesha makuru wacu ko abasirikare bamaze kurambirwa kujya gupfira muri Congo, ngo abasirikare b'u Burundi barimo kwambara uniforme z'igisirikare cya Congo. Ibingibi ngo nakamaramaza ndetse ni n'agasuzuguro, ngo icyo abasirikare b'u Burundi barahiriye no kwambara impuzankano z'igisirikare cy'u Burundi, no kwambara uniforme y'igisirikare cy'u Burundi iriho idarapo ry'igihugu cy'u Burundi, none ngo barimo gupfa bambaye imyenda y'igisirikare cya Congo nkaho ari abakongomani. Ngo akanagasuzuguro gakomeye ku musirikare wese w'u Burundi, ndetse benshi mu basirikare b'u Burundi bamaze kugumuka bakavuga ko batazakomeza gupfira mu buseruko bwa Congo. Gusa biragoranye kuko Generali Evaristo Ndayishimiye ndetse na Generali Neva baba bari mu mugambi ukomeye cyane wo kuronka amamiliyoni menshi y'amadolari y'amanyamerika bahabwa na Perezida Tshisekedi urongoye Congo kugira ngo nawe bamuhe abasirikare bo kurwanya M23. Mu yandi makuru arimo kuvugwa kuri uyu munsi, ni umunsi wa Pasika irya nino ku isi. Abakristo barimo kwizihiza izuka ry'umwami Yesu Kristo. Ni umunsi wo gucungurwa gukomeye ku bakristo, aho bibuka ko bacunguwe n'amaraso y'umwami Yesu Kristo. Irya nino mu gihugu cy'u Burundi ni ibirori bikomeye cyane. Ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ibirori byatanguye ku munsi wa gatanu mu rugendo rw'inzira y'umusaraba, aho Generali Evaristo Ndayishimiye yagaragaye afite umusaraba ari kumwe n'umukenyezi wiwe. Ku munsi w'ejo ku wa gatandatu nimugoroba, Generali Evaristo Ndayishimiye yakoze ibirori bikomeye cyane byo kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika. Generali Neva yaragaragaye arimo guserebura yishimye cyane, avuga ko Pasika yabaye ndetse ko umwami Yesu yazutse. Ubungubu kwa Generali Evaristo Ndayishimiye ni ibirori bikomeye. Amakuru atugeraho aravuga ko mu ntara ya Gitega ndetse no muri komine Giheta ibintu ari bicika, abantu bari mu birori bikomeye cyane byo kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika.
irya nino mu banyagihugu nyarucari nabo barimo barizihiza uyu munsi mukuru wa Pasika. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu bamenyesha makuru bacu aravuga ko abanyagihugu bakoze ibishoboka byose mu kwizihiza uyu munsi mukuru wa Pasika, ndetse bakavuga ko ari umunsi ukomeye mu buzima bwabo bwa gikristo. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi nuko agatorwasa ibintu birimo kumukomerana cyane. Ukurebana y'ingwe hagati ya agatorwasa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bikomeje gufata iyindi ntera. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD burashaka kwikiza agatorwasa. Hari amakuru akomeye avuga ko agatorwasa yaba agiye gupfungwa mbere gato y'uko amatora azaba mu mwaka utaha. Agatorwasa agiye kwagirizwa ivyaha bikomeye birimo gukorana n'inyeshyamba zikorera mu buseruko bwa Congo, ndetse ngo izi nyeshyamba zikaba zigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Hari inyeshyamba za FNL zivugwa ko zikorana na agatorwasa, ndetse bikanavugwa ko agatorwasa yaba afite uruhara mu bitero bibera mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega burashaka gushinja agatorwasa gukorana n'umuhari Tabara ukorera muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse agatorwasa hari ibyaha byinshi barimo kumuremenkanyiriza kugira ngo bamute mu mvuto mbere y'uko amatora azaba, kuko CNDD-FDD irimo kwikanga ko agatorwasa ashobora kuyihagama mu buryo bukomeye. Benshi mu bihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi mu gihugu cy'u Burundi baburiye agatorwasa ko yahunga igihugu cy'u Burundi. Agatorwasa nawe yarahakanye aratsemba, ndetse atera utwatsi uwo mugambi wo kuba yahunga igihugu cy'u Burundi. Agatorwasa yavuye mu gacerere maze atangaza ko atazahunga igihugu cy'u Burundi, ndetse avuga ko azaharanira uburenganzira bwiwe. Avuga ko ibyakozwe na CNDD-FDD mu gusambura umugambwe wiwe wa CNL ari ukumuca intege ndetse no kumutera ubwoba bamugera amajanja, ndetse ngo bakaba bafite imigambi yo kumuta mu mvuto. Gusa agatorwasa yabwiye abanywanyi biwe inyankamugayo za CNL zo ku ruhande rwa agatorwasa ko adashobora guhunga igihugu cy'u Burundi, ahubwo ko azahagarara kigabo agahangana n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD yita ko ari ubutegetsi bw'igikenye burimo kugirira nabi abanyagihugu. Agatorwasa yakunze kuvuga ko CNDD-FDD ari ibisuma. Agatorwasa yakunze kuvuga amabi y'umugambwe wa CNDD-FDD, none ngo igihe kirageze ngo CNDD-FDD imucecekeshe mu buryo bukomeye.